entre. Wagize neza. Ndakunda abasore banyarutse. Banyarutse ibintu. Ucugende banyaruka umbwirire bajye muri pisine, babwire banyarutse ya nkoko. Hamwe ivyo navyo shirarya. Hishira haje ivyo navyo. Wamatanye n'uruhome cyangwa uruhome nyine. Ntiwumva? Nkubwiye nti akiri ivyo bintu uzanye ubishire harya. Yereka nje ndaguhemba. Amahera viwanjerika. Sindaka abantu batumva bwa bundi murekereza ubwabo gusume bwamere hatariho ni mwumva. Dusa. Ini rya sezerano wambwira. Uri kwa rukundo wanyemerera abo. Nakubwira. Bivu mporeye. Nzi na kimana imana izobikwishura. Urakoze. Muryoherwe. Ibi bintu ndiko ndabona ndiko ndumva vyo nibiki bwa bundi nuko erega nsigurira ibyo arivyo ibi bintu nibiki urazi ibintu maze gusesako amafaranga maze kurya yiwanje yocanira inkoni gasha
impuzu ndakugurira, ibyo ushaka ndaguhereza, umbese ndagikunda kuno wikundira ubwo busorogotwe bw'ubushano. Udusubire kora ikintu kivuye iwanje, ubikiri kivuye iwanje ugiha agasaga ugire gutya, nta kintu usubire kuvuye iwanje. Hanyuma mbere ubu nyene hoci ndabibonye, urabona kumubikundira ubwo busore bw'ubusorogotwe bw'ubwanwa bwa mbere hakariho, ngo nibwo shaka urya amafaranga yanje, amafaranga amaze kurwara bikubwiye umuntu yacaniriza inkono igasha, mugabo ntacugira iwanje. Cyo kubira rero ubunyene hoci, ubunyene sinzobura abandi bakobwa. Nakubwiye ngwiki ubunyene sinzi ukubona gaha, wibaza yuko ushobora kubura abakobwa? Erega amafaranga ndayafise, ugende kuri ubwo busorogotwe bwawe, nabwo nyene mbona umenga ntigushaka. Seti, ndagusavye tuze, Seti, tekana, Seti, tekana. Oui mama, yego tumeze neza turashima namwe n'amahoro. Okay, ni sawa. Je nanje nyine imyiteguro ndagejeje ko eje nibaza batakibazo na kimwe. Nariko ndavugana na pare namurose, abantu bazomfasha kuvuga ijambo bose barahari. Yego nibaza ko byose je bitunganije ku ruhande rw'iwanje, sinzi ariko mwege aho bigeze. Yego sawa, mugire umugoroba mwiza. Okay, merci, murakoze.
gusa mbe numva ndanarusha mvuye ku isoko rero zina makuru ibyo mwantumye byose nabizanye ibiraya biro 200 nabizanye ariko rero kuba nasanze ibintu byaraduze amahera yaciye amerana amakoto nayo nzanye bigende gute genda mu gikoni urabwira mama niyari genda mu gikoni mubitegura mubwira aca ko buje kubisoma sawa oyareka abantu bose umwarabaye abateka muto none wewe nk'ubu ufise urubanza ukaba utaraza kunsinga inzara kandi twaraye tubivuganye n'amahera naraye ndakurisha uca bibaza ko bica bigenda gute oya siko bimeze vrema banguka nyaruka jireke kuncereza kuko amahera naraye ndakurisha ego simbona ikiriko kiragutevya sawa oke ndakurindiriye hama namwe umuntu w'intebe yarazishikanye yazanye sa 50 sinzi ko zishobora gukwira sa 50 ni nkeyi genda muce mwongereza 50 kuko twebwe ku ruhande rw'iwacu abashitsi dufise n'ijana hanyuma ku ruhande rw'abashitsi nabo baza kuza bazaranye n'abandi ijana urumva rero mwe muce mwongereza izindi ntebe 50 nawe mahoro mawuje mahoro je nije batumye nije DJ sisi batumye za radio namaze gushikana wazishikana ni mikrofone zirahari rumva habuza y'amapira amabafre bafre zirahari zose zirakwiye ibyuma byose na mixer nazizanye ni machine biraho gusa habuze ama battery ya microphone mabete nangahe yagugwa ngaha amapira 5000 mawuje 5000 abantu mwese mwarabaye abateka mu 5000 nga mwana reka mawuje nyine yakaba yareka ni igihumbi ndabiza agugwa amafaranga iyo abantu ariko siko dukora abukoriyo ngo basingira neka ndakurabire amahera ndayarabe usanga hari anye nasize ivyuma kugira ngo ntibanye none okay kandi mu maguru masha ndaje kugira ngo ibintu yaruke nangora Dusi nawe nga yewe ga yewe gaba wewe nturitegura urubanza rugomba rube guhera ejo ndiko ndasemerera ndakubarira yuko ibintu bitegura kare ibintu bikaja ku murongo kare kugira ngo bashitsi ntibaze kuducisha mwigisho nturaja muri saro ntibaragusiga inzara nta na kimwe winona ndagenda amasaha naragera ntiharagera ntibite ubona turi sangapi raba ku isaha saa 5 zirageze none ivyo bikora ryari je imyiteguro ndayisa n'uwirembeje kuko ibikoresho byose vyashitse ibintu byose biri ku murongo intebe bazanye umu DJ yashitse ntiharagera je niko murambangamira kandi abantu murabangama ngenda babisi none urubanza sugu wawe nasima ndabikora nibiteba mwene mutegure genda za kubikora abana bubu Allo? Oui. Ego. Munza. Mbere yuko urubanza ruba. Ibintu tuvugana bikomeye. Nari nzi ko muza kuza amasaha ageze. None ntimushobora kunganiriza kuri telefone. Ibintu bitavugirwa kuri telefone. Sawa nta kibazo ni karibu muri sanze mu muryango reka nce ndabitegura mpamagare uwo muryango wa hafi muza kudusanga ariho turi kira noneho turiko tutegura urubanza turi kumwe nta bava kure bahari kuko bose basa nabaraye bashitse sawa murakoze ego ni karibu tugira Kristo ego hanyuma rero nkuko mutubona twaje ngaha twebwe ni jewe ndumushinga ntahe naje nserukiye kandi mperekeje uyu mushinga ntahe atarabiba ariko umusore yabunyoye wacu ariwe Seti ego tuje guca mw'irembo kandi murazi ko arwo rubanza twimirije ariko rero nubwo biruko twebwe
hariho agahaze kabaye, niyo mpamvu rero twabakuye kugira ngo tuze tuganire, tugire akanama k'umuryango nyene kugira ngo tugire ico dupfunditse kiboneka. Ariko rero nubwo arakahaze, murazi neza ko mu migenzo y'ikirundi agahuzu gacafuye kamesurwa mu muryango. Nico gituma twaje, mugabo sinje kumuvugira burya ni umusore, murabona ko atacabaye kandi arakuze, yo kwivugira akavuga ico kibazo aho kiri, hanyuma twe tukabimenya nk'abashinga ntahe, tumenye ico dufata nuko tubigenza nitugire Kristo. Yego tugire Kristo. Yego nkuko umutama twagendanye abivuze, uyu munsi mwari muzi ko tuza kuza guca mu irembo, ariko ntibigikunze kuko hari agahazi. Tugire Kristo. Bon, je nka muyomba wa Ivete uko batumye ko ngaha mu nama ku bantu bari hafi mu muryango, twayitabiriye gusa numva umuryango utawe gufata inama, utawe gufata intumbero itari yo twe tuvyiteze. Turumva yuko batubwira ko aragahaze, ama ushinga ntaye mu akatubwira yuko gahuzu kamesurirwa mu muryango. Bon, turiko tuzi ko tuje kwitera kugira ngo urubanza tutegure bigende neza. Ariko twe nk'abashinga ntahe mutubwira akantu kahagize kugira ngo tugatore inyishu nakarengo harabaguye ntibagwibara, kuko twebwe vraiment nawe murabizi urubanza rusivye twamaze kubwira n'abantu vraiment twatumara amayi twambaye ibara ngaha mu muryango. Rero nko mwarinze mushika ngaha kaza kwitwiganira, mutubwira akantu gahaze kugira ngo tubone tugakosora urubanza guno munsi ntirusibe, bandanye rero kuri kwami ku ijambo ryanje ryari iryo tugire Kristo. Tugire Kristo. Aganze Kristo. Ego mushinga ntara yavuze neza ati ahari abagabo ntihagwa ibara, kandi n'ibindi yabivuze byinshi mwavyumvise, kandi ntagaseseshura rumuri cyatuzanye. Nizere ko atari gito, gifise aho kiva naho kigana. Cyo gituma jewe nk'umutumwa birumvikana ko umuhungu wacu ari n'ikibazo. Nkumbure rero jewe nk'uwatumwe naje nk'intumwa, urumva sijenye n'ikibazo kirafise ugifise. Nico gituma nyemba hari ikibazo uyu musere wacu yokitubwira, hanyuma aje kwitubwira nkumbure twebwe nyene nk'abashinga ntahe twaza gufata ingingo turi hamwe nitugere Kristo. Ego murakoze nkuko abivuze. Jewe impamvu nashobora kubikora nuko umukobwa wanyu namufatiye mu hoteli, ariko we n'umuntu yoba angana na papa wanje cyangwa namusumba. Ivyo vyarabaye musore, ivyo uvuze urabifitiye ivyemezo canke vya bindi by'abahungu b'iki gihe bakurikira barondera nyenda muvana? Ego nibaza ko twese dufise amaso yo kubona. Ndarota ni ku mutaga canke ni mwijoro. Oya sindiko ndarota. Yo umutama nk'uyu, yo isi n'ijuru biranguye ko yemejewe ndahumiwe mu genda mwiciye umukobwa kuvana kavugiye tumva n'umunsi n'umwe aramara amajara nkuye mu bavyeyi. Ndahumiwe mbeme nza guca kibondo mwananje, ndakwinginze uri kibondo canje narakuvyaye na wewe warusigaye uri umwana wanje. Dukore runo rubanza nuko sinosubira kuronka honje. Uzobukoze cyane mwananje kibondo, unyumvire umfuke umutamana duke gufukugwa. Aha sinza kuronka ho munyora hanze aha. Muvyeyi nukuri umusore wacu burya yamaze afata ingingo, kandi burya yamaze kutubwira ko atisubirako. Je ndumva ko atabindi ngaho twovugana, nyimba
urubanza mwari mwanze kugwitegurira hari ibyo mwari mwateguye nimba mutumira abo bantu mwari mwahamagaye mukabikoresha mukabifungura canke mukabigira nte aho kweri twe ndumva ataco twokora mbere tutarambiranye twebwe twagomba cyo twigira hanyuma namwe musigare amahoro musigamara yaga ivywanyu yego murakoze cyane nuko twebwe rero ndumva twogenda twavuganye n'ibyo sigaye naho hanyuma tuzosubiye musigara amahoro yego Halo. Fafa ibintu bike mbonye. Ibintu bike mbonye kuri stative aba. Eko Fafa uri umwana mubi n'ukuri. None bakunda nakuhandi cici. Fafa naguhaye urukundo ndaguha umubiri wanje turaryoherwa turagirana Fafa iyi niyo mpembo mpemvye Fafa. Fafa kuri umwana mubi kugeza ngaha hose. Fafa byukuri Fafa. Fafa impuzu wampaye nizo zingana Fafa kuryoherwa vyahuye n'impuzu wampaye Fafa. Kuri umwana mubi gushika yose. Fafa kuri araje umutima wanje Fafa. Fafa ndakwaze.
dusi mwananje burya rero urabona ko ubu turi babiri harya ivyabaye vyarankoze ku mutima mbere bihakwa no kunkora mu mutwe hari igihe muranibaza bebasha dusi baramuroze canke nakomeye mu mutwe ubu rero ngomba inyishu umpaye baba barakuroze gakibondo kugira amenye ivyo ari vyo zoce kukuvuza uba wafashwe n'ibiki mama ivyo bintu nanje simbashaka no kuvyibuka kubera nanje igikomere c'ibintu vyambayeko ndicuza impamvu naragiye mu nzira nk'izo naciyemo je nabona yuko ari inzira nziza mama ariko nyene satani ntabwo aba aryohererewe yuko umwana w'umuntu anezerwa urazi kamwara ndakubwira ikintu kimwe warankuye kwa gashambara kweri waramaramaje uratumye ntakija mu bantu ubu ndiyumviraho nca nkahabura bikananira kuja mu bandi bavyeyi mana nje nuko tubona abagenzi banje sigaye ntinya yuko baza no kundaba ngaha kwanda maramara ibintu nakoze none kamwana nakoze biramaramara tubigire gute none baseka ndakubaza erega igito gitabwa iwabo erega ntaho ndagushira kuko uri umwana wanje reka rero tujye inama n'ingingo kibondo nawe raburinda kaje uzogende buke umusabe randevu seti hanyuma muganire uce mwana ufuka mu musabe ikigongwe wihane kandi wicuza koko ubu ndabona yuko nawe umaramara kuvyo wakoze byose niwamwereka rero yuko wahindutse azokubabarira nta kabuza mama reva narahindutse ariko sinatinyuka kumutweruka imbere mama ndamaramara n'ibintu nakoze mama none mama seti naramuhemukiye birenze yego siriyumvisha ukuntu nogenda imbere yiwe kumubwira ngo mbabarira mama sinumva yuko n'imbabazi ndazikwiye kibondo canje reka gushavuza mama kabiri ivyo rero narinda guhanuye ntubikore kubera wewe bikore kubwiwanje kuko mu gihe cyose twabanye wamye mbwira yuko unyemeza ko nkunda kandi unyubaha ngoma ndabirabire kuri runo rubuga rero mama biragoye basi uzosengere kugira ngo ushobozwe n'Imana yego kubera n'ubundi dushobozwa na Kristo aduha inkomezi mva rero urakoze kibondo cyane aha Imana iguhezagire cyane Sasa sawa wewe nenda kubira kuninga umugenzi wawe kuri ngaha ngaca nditegura ndaza kuraba yaciye ngaho n'imodoka seti ndabizi narakubabaje ndakwinginze umbabarire please mbabarire ntibizongere kuko mutama wabonye urya munsi twarahebanye nkuko tukigenda
abavyeyi barampanura kandi nanje narabonye yuko nakosheje, narahindutse seti. Please mbabarira ntibizongere, ndakwinginze mbabarira. twebwe mu muryango w'iwacu w'abahanzi iyo twafashe ingendo twisubirako. Please seti, umutima wanje ntushobora kubaho wonyene, umutima wanje uraca gukunda seti, niwe nihebeye urabizi nande ndabikubwira. Ndakwinginze umbabarire seti, ndakwinginze isubire mu vyishimo nk'ivyo twahorana, ndakwinginze wisubire ko nturwavuze ko utisubira seti, ikidahinduka n'Imana yawe. ushobora kumva Please seti, seti ndishimye seti, ndakwinginze umbabarire seti, please seti, please seti, ndakwinginze ugende umbabarire. ushobora kundeka Please seti, ndakwinginze umbabarire. Et donc izi zitatu nizo ziri ngaho, izi zindi zibiri nazo ni izi, hama nizo zindi zibiri zisigaye nizo nyene.
Stade. Amasaha arageze. Kandi tuba dutahe. Sinzi ko muri hifagitire kugira ngo tutahe. Tanto agora. 네네. 도보자. 넘어내고. 도보자. 넘어내고. 도보자. 네네. urashaka gufata nkuva oya. Ibyo kosa nako bino kwa kwema. Ahubwo tekana. wereka indi ngaha wereka indaha tekana rero bantu tuze ndakubwira nta kibazo. Ani mwire wanje. Sivyo?
ejo wari waborewe wari ukaza kumurera kandi wari buri cyane rero urangwa sibyo mbwira ndagutaye ariko sinarinze muhiri wanyu rero bana ndahazi niko kuzana hanga rero ndagusavye utekane umbwire ufise ikibazo cyawe nta kibazo mfise oya barira ni gute umukobwa mwiza nkawe wihoze inzoga kuburyo umure gukata ubwenge ubwo ntubona ko umukobwa we ko ari kugira ikibazo mbarira nicyo kibazo ufise wewe babariye ko ibyanje ari birebire okay tekana nta kibazo burya uza gukira indwara arayirata mbwira ufise ikibazo kiye semo mwanyereka dusha okay dushingira iriyo ariko shaka mbwira nicyo kibazo wagize umukobwa mwiza nkawe ushobora kwiyonona bigeze hariya hose kandi ko ndakuraba urafise ikibazo gikomeye cyane tera mukunzi wanje mabuje abandi bana urazi ibintu wewe warayonkoreye vrema kugendana ukararayo icambere niwambwiye wari gutuma mpamagara kuri phone ukambwira ati gogo sinaha nuteka ifungurwa nyinshi vrema urabizi ko ari we tubana turi babiri ngaha mu nzu vrema ntoye wanje je nibikutanguye byo nibiki iyo ngeso wikuye he uyo muhungu n'umuhungu nyabaki agomba gutakaza ubwenge mbwira Cancel. Sorry vraiment. Sasa ko atari ko nahora meze. Nyene ibintu byambaye ko nanje ntabyo ntahura. Telefone yaranzimanye niyo mpamvu nakubwiye. Sasa ko navuye nganda kubwira ko sokaye na shere wanje. Nyene telefone yaranzimanye mbona amasaha aragiye. Cyaba ngombwa ko ndara. Nyene sorry. Ntushavura bizi. Kandi agufitiye n'akantu. Yaragucoreshe. Nagucoreye n'ukuri. Wow. Ndakubunye cyane ndakubikira. Urambikira? Reka ndakubikira. Iyo ni gift yanje. Oya numbikira, umbikire ndamubwira. Nzomubwira utamaye ima. Sana wikorana. Wikorana. Wow, merci beaucoup. Merci. Oh, ni bon kabisa, karibu muhira, karibu. Kanje tukuvuka. Oh, sawa nanje reka mbandanye ngoropa. Wow. Sawa. Injira.
Baby. Hey. Baby, did you not finish to prepare it? Yes. Oh, hug me. How are you, baby? Wow. So, baby, why did you go to go? Yeah, you can be fast because the time is over. oya utuntu dukeya ariko ntari bwatunganye nka 5 minutes ndibaza bamejeje. Okay, not above this, so you can be fast because time is over. Okay? Genda ugire n'ingoga. Cyane ndashaka bamejeje. Gogo ingo ngana kuteza. Gogo Nisho wanje. Oh, voilà. Umenya usanzwe uzi ku mafoto. Ndazi ko mutagiye muhora. Yego. Wow, ni mwiza vraiment. Ni mwiza nacabaye kujya nyene kwifoto ameze niko ameze vraiment ni mwiza. Wararonse kwera umusore mwiza vraiment. Wibogare vraiment umuhungu mwiza cyane. Asha ni mwiza n'ukuri. Hewe. Komeze nambwe kuyindi. Voilà. Okay. Amashe. Mama sister wanje. Tubana hano twenyene. Okay. Nubisaba kwita Gogo? Yes. Byiza cyane. Anje nitwa Brian. Yes. I'm a boyfriend for your little sister. Numye ko anje kumubwira tusohoke. Really nice to meet you. Ndagiye kuba nisanze mu rugo rwanyu. Thanks again. Okay, babe. So, umwanya uragiye tugenda. Okay. Ego. Bo ndaryohewe kumenyana namwe. Okay. Mbo hari utuntu nari ndiko ndakora ngaho sinzi ko nabagize nabi kwasiga mwenyene. Don't worry, babe. Don't worry. Oh, so. This okay. Mwajeje. Nahejeje gusa nagenda kugora gatoya. Bo sinzi kumenyera ibyo mu TikTok. Ndabimenyereye mbonye reka ngene wabigira kubera ndabyifuza cyane. Zakwira. Oh, sinzi nyinshi ariko ndashobora kwerekana inzira yoroshe. Sibyo? Oh, ushobora guca ngaha muri parametre. Okay? Muri parametre. Quand option da ai réseau internet. Internet. Kuri kaca option da kuri kaca uca muri parametre avancé. Okay? Voilà. Ushobora guca ngaha kuri appel. Okay? Yes. Kurubira. Yeah. Kaca umanuka ngaha kuri type d'appel. Voilà. Okay. Yeah, donc urabona nga iri kuri no specifié. Akavi tugakurako tugashanga kuri light. Okay. Makacu click okay. Voilà. Yeah. Bon, chat enregistre. TikTok yawe. Chicken neza. Nizere ko wabonye. Nashobora gugasubiramo. Nacho. Okay. Turashobora kugenda. Okay. Asubire. Sawa, wibuke utakare. Yego.